Wiriwe neza ariko meze neza Blaise Pole Rukundo umeze neza nawe. Ndashima wiriwe neza. Niriwe neza ndashimira Imana kuva mu gatondo nta kibazo na kimwe novuga turahura naco ni naco gituma muri uyu mwanya ubona ko turi ngaha kugira tubahe ibiriko biravugwa mu nkino. Aho watembereye byo wiriwe muno munsi byagenze gute na unyumenga Bujumbura amazimisi ashushe no munsi ubushuhe bukomeye cyane gose. Byari bimeze gute aho uri watemberera ko byiriwe neza nagiye ndaraba urukino sororezo mu kubandanya yitegurira igikombe citiriwe umukuru w'igihugu bariko barakinira kuri NS bariko barakina n'abanyeshuri bahiga ariko kandi nashitse ikiriri imigwi imwe n'iyindi za Kazoza Academy Kiriri nizigiye zitandukanye Academy Bujumbura ubona ko imyimenyerezo babandanya bayikora mu kwitegurira novuga icicaro ca gatatu buca gitangura. Ego cyane gose arakoze cyane gose Novance tuye kubana kandi namwe ku buryo bwo ku murongo wa telefone ndetse no kuri YouTube tuye kubana namwe rero kubwo buryo ku murongo wa telefone abari kuri radio ni 35 ubusakane ubusakabiri 54 niyo nimero kandi ushobora ku butumwa uciye kuri WhatsApp televiziyo cyangwa radio yacu rero tuje kwana mubwo buryo bukomeye cyane gose bw'uno munsi amakuru akomeye cyane gose reka mu nkunde rutangure amakuru yacu kuno munsi tuhere kujangira ni vy'indogerekerezo ya 2026 ya Novance ya udushya ku makuru makenya bivugwa cyangwa byabaye ku indogerekerezo muri sport muri rusangi ku ba sportive ndetse no ku migwi inkuru zine cyangwa zitatu gusa hamwe notangura amakuru yacu kuno munsi tuzoguhera kujana intama mu rugamba ku bakobwa baje gutsindirwa hari mu gihugu ca Mali. Nivyo hagiye haraba ibintu byinshi ariko kandi bitandukanye abagiye baravuka nabo nyene bakora ibitandukanye reka duhere ku mugabo bita Infantino Gianni Infantino no kumenyesha ko yatowe kwirigenekerezo rya 2026 kwezi kwa kabiri muri 2016 vyumvikana ko ari umwe mu basanzwe novuga arongoye ishira hamwe ry'umupira w'amaguru kw'isi nzima mu bijanye n'urukino rw'umupira w'amaguru rero yatowe ku majwi 115 ku majana 27 vyumvikana ko uwo nawe yaje novuga akandikwa mu mateka ariko kandi uyu abamozi benshi barazi ko mu minsi heze yashoboye gushika hano mu gihugu cacu c'u Burundi aho yanakoze ibitandukanye yarashitse ku kibuga c'urunani hariya mu Cibitoki benshi nibaza ko batariko baravyibagira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 973 ariko kandi ekipe ya Manchester United malgré yibihe bibi iriko iravamo niho uyu mugabo Ole Gunnar Solskjaer yashobora kuvuka woshobora kubibutsa bamwe nabandi abo Ole Gunnar niwamwibagira ko ari muri ya liste y'abanyereza baciyeho batigeze bakundira mu Manchester United notama avuye amaze kuvaho no mugabo witwa Sir Alex Ferguson no mutama ya ibikombe byinshi mu Manchester United nyakumbure mu byiza ino ikipe imaze kuba mu myaka yayo byavuye kuno mugabo witwa Sir Alex Ferguson kuri mwana n'umutama nyuma yaho haje bitwa ba David Moyes haje bitwa ba Louis van Gaal uno mugabo witwa Ole Gunnar ari muri liste ndende yaje mu bamenyereza byase kuno mwanya ngira kushika inyuma yiwe n'abandi bagiye aca imbere yiwe ntamyeza ko marakora byiza ni ahagaze kuno witwa Ruben Amorim none baza ko kuno mwanya bakunze umupira w'amaguru abakunze mu Manchester United ntiwamwibagira witwa Ole Gunnar n'ubwo yaciye mu equipe ya Manchester United atigeze akora byiza by'ukuri no ko nibaza ko no munsi ni anniversary yashobora kuvuka no munsi rero ni Ole Gunnar Solskjaer. Nivyo kandi no kumenyesha ko buriya yarashoboye no gutwara igikombe ca Ligue des Champions mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 996 yariko nyene na Ferguson yari umunyeza we Ferguson nyene Pepe umuziko iki Pepe yamoka mu gihugu ca Portugal ariko afise n'ubwene gihugu bwa Brazil nawe n'umusi anniversary yiwe ni anniversary yiwe yavutse kwirigenekerezo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana
1983. Pepe namuzi nk'umukinyi kuno mwanya nawe ngira ya imyaka imukundira numwe mu bantu byo kuri isi bose ngo anashaka kumisinga ariko abantu tagiye kumenya cyane gose mu wa Real de Madrid natagiye kumenya cyane gose ntawuza kwibagira dio yawe ni witwa Sergio Ramos na cyane cyane mu gihe barabageze mu gihe by'ama classico mu bantu hamenyerewe cyane gose mu buryo bwo kuba ari mu kibuga nk'umuntu w'umugwanyi nko gukubitana ikintu no kubita ikirato rero ni mu bantu yatwaye ibikombe byinshi muri bya Champions League muri Real de Madrid yabaye ejo cagiye ca Zinedine Zidane ba Cristiano Ronaldo ya attaque ya BBC defense ya Marcelo na Sergio Ramos ni mu bantu by'ukuri ngira abantu benshi twamenye mu Real de Madrid ariko kandi ni mu bantu yabaye imyaka myinshi mu gihugu ca Portugal muri equipe yiwe ariko atigeze twaragiye ibikombe cy'isi ngo Cristiano neza twara Coupe du Monde ni yigeze twara coupe baratwaye coupe d'Europe imwe baratwaye Copa navuga Euro ya 2016 gusa ariko Coupe du Monde numwe mu bantu byo kuri ngira irinzagarika byo kintu umupira w'amaguru kubihagarika kuri Pepe ni mu bantu ari mu murongo umwe na Cristiano Ronaldo kuko nta Coupe du Monde yigeze twara mu bumvikana kuri Portugal nta nakimwe rigera batwara kuno mwanya ari muri Real Madrid naho yarakoze amateka atandukanye atwara novuga ibikombe bitatu bya Ligue des Champions aho twovuga aca 2014 batsinda equipe ya Atletico Madrid ariko kandi baracisubiriza ari kumwe na Real Madrid 2016 bongera baracisubiriza bari kumwe na Zinedine Zidane hari mu 2017 Emmanuel Adebayor nawe yavutse kwirigenekerezo umukinyi w'umunyatogo uyu nawe nibaza ko muzi cyane Emmanuel Adebayor mu makinyi barebare babaye muri Arsenal nibaza ko ari mumwe mu banyafrika batangwe gushininga cyane gose mu gihugu c'Ubwongereza muri za 2000 2003 4 5 kudugu konye mu makinyi yarameze cyane gusa mu Arsenal yabaye mu bihe bari kubona witwa Arsene Wenger mu master kuno manya Afrika ifise yanatwaye na Ballon d'Or zo muri Afrika irayitwaye bitwa Emmanuel Adebayor yagiye kuva muri Arsenal aja mugwi wa Real de Madrid burya niyo yarari witwa usa n'uwagiye kurangiriza witwa Adebayor yabaye muri Madrid kiri yubaka ikintu namwibukira ko nuko muri Real de Madrid agishika sezo ibihamazemwo numwe mu bantu yatera ama penalty kuko barabanye na Cristiano burya 2009 barabanye na Cristiano yatera ama penalty no mu nyuma yaho arakukuruka yacema equipe benshi yaciye no muri najyo ko yaciye no muri America Latine mu guhuruka kwiwe ko no manya imirimo yiwe areke bananyiriza muri Afrika mwanya muremure abayibereye hano muri Togo iwabo avise ama projet menshi ariko arakora janye no kubaka amashuri biki masoko mu bantu byo kuri nawe yabaye mu star mu buryo bukomeye cyane gose ndetse aranabigendera kuko ari mu bantu bateje imbere mu gace asanzwe avamo mu gihugu ca Togo nivyo yavutse kwirigenekerezo rya 2026 ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 984 umugabo bita Fernando Llorente yamuka mu gihugu ca Espagne uyu nawe nibaza ko wagiye uramubona atwara ibikombe ari kumwe na equipe nserukira gihugu ya Espagne Llorente ne ku munsi w'ejo ni mu kibuga ku munsi w'ejo match ya Barcelona equipe ya Atletico de Madrid yari kuri nimero 2 ni umukiri mutitiere kuri nimero 2 ku mugwi wa Atletico de Madrid yavutse n'ingerekerezo no muhungu cira mwibukira ko cyambere cyoco numwe mu bantu yabaye muri Real de Madrid ubundi bwo Llorente ni generation imwe na Marcos Asensio ni generation imwe na ubwa mbere na Ashraf Hakimi ni generation imwe na Asensio generation imwe na Isco baje ba Isco ba Dani Ceballos bano ba Martin Odegaard ni nkaba muri Madrid yigaza baramutije asohoka aragaruka ariko mu nyuma aho bamugurishirije Burundi mugwi wa Atletico de Madrid yamaze gufatisha kuno mwanya maze hafi imyaka 3 ari umutitiere mu Rwanda gura imino 2 nyuma ko Atletico de Madrid itakaje babuze ubitwa
Joan Flan igihe nagiye yitwa Joan Flan biboneka neza yuko nyuma ya Joan Flan ku mugwa Atletico de Madrid bagize stability mu gihe no mu peti yari amaze gukamirika witwa Laurent no ku munsi agera mu kibuga yanatsinze n'igitsindo mu kibuga ku munsi yuko turavuga vusi no munsi n'umwatsi n'igitsindo ku munsi w'ejo ca gatatu c'umugwi wa Atletico de Madrid nibaza ko mu manimero zibiri kuno manye bahari beza mu gihugu ca Espagne ariko afise benshi afise Dani Carvajal bafise Dani Carvajal bafise Jules Koundé mu Faransa Jules Koundé mu Faransa bafise Dani Carvajal bafise Laurent bafise kandi no mukinyi w'umwalphabet ku mugwi wa Tottenham Hotspur bitwa Pedro Porro mu bakinyi banino zibiri muri Espagne kuno manye bane beza nibaza ko umuntu yomushira mu witwa Laurent no ku munsi w'ejo yerekanye ubwiza bwiwe kinyi match nziza ndetse yatsinze n'igitsina ca gatatu c'umugwi wa Atletico de Madrid catumye ikipe garuka muri kino garukana morale gushobora gutsinda canke gushobora kunganya ariko barangiye bagize egalite mu FC Barcelona. Turangirize kuri Jesse Rodriguez uyu yatwaye igikombe ari kumwe na Real Madrid ca 2014 na 2016 uyu nawe umwibukira kuki? Jesse Rodriguez ikintu namwibukira ko yakinanye n'umurundi yakire n'umurundi Jesse Rodriguez yakire n'umurundi no mopeti yavuye no mopeti nawe yakuriye mu mugwi wa Real Madrid ndamuze nko mu mapeti twatakona mu mugwi wa Madrid ari mu bakinyi mengo afise ibiro byinshi kandi no kuno mwanya kuvayo bananije umupira no nyina cafise bya biro kuri amuraba bo shokwa afise ibiro byinshi ariko apparence yiwe ni mu bakinyi twabonye akiri muto afise umubiri usa n'ubyibushe witwa Jesse Rodriguez ibaye mu Real Madrid yari kumwe n'abana ba Stanislas Baros nyene bano ba Laurent oje kuvuga ba Martin Odegaard ba Asensio ba Achraf Hakimi nawe yagiye gusohoka abuze umwanya mu Real Madrid cyo namwibukira ko nuko uno Jesse Rodriguez mugera kinye muri equipe ya Stoke City yakinye muri Stoke City ariko umuntu witwa Eric Maxi Choupo-Moting Bwongereza yakinanye kandi na Berahino rero mugera kire muri Paris Saint-Germain ariko namwibutse cyane ku kintu byinshi kuko yakinanye kuri umara wa kariyeri yiwe umwana yivure mu Real Madrid ngavyumva urabe parcours witwa Berahino kwacu umurundi bajya bose ari muri Stoke City hajya kugira ngo umukinyi abe mwiza umukinyi ushaka kuri mwiza ariko ntugire kariyeri nziza utimuhe muri ubu buryo ushobora kuba udafise ushobora kwishwa n'imvune bwa mbere ushobora kugira management mbi ushobora no kuba uri mu mugwi utatuma uba mwiza ushobora no kugira ushobora kwita nka malchance byo bibaho kuko waba wose yakuriye mu Madrid Paris Saint-Germain bira za Stoke City byaranze rega bari kubona Berahino uwitwa Choupo-Moting bakina mu kunyumya Cameroon burya Choupo-Moting umagent yamukuye muri Stoke City amurondera isoko muri Paris Saint-Germain amukura muri Paris Saint-Germain amutwara mu Murinde muri Bayern Munich kuno mwanya Berahino wacu bakina nari he rego Berahino tutavuga Jesse Rodriguez bakina na Berahino kuno mwanya Berahino mu Buhindi yari mu Buhindi kuno mwanya ubundi sigi guca umupira amaguru nko kubira nka Djibouti nka Somalia mu Buhindi niyo bageze rero navuga ko no mugabo no Jesse Rodriguez mu bakora mu bana nawe atigeze agira amahirwe cyane gose bivanye naho yakuriye kuko urumva kurira mu Madrid abari chance ubugiriwe rero nibaza ko ari uko kwita Jesse Rodriguez nuko nawe yavutse kwirigenekerezo rya 2026 ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993